2, 3, 4. Correct. Begin. 1, 2, Sony. Tac, tic, tac. 1, tac, tic, tac, tic. Again. 5, 6, 7, 8, 4, okay. Deixa eu pegar. And then, tu vai colocar em gato. So, vou. Questo por uma briga. Aí eu vou tirar por isso. 1 et 2. Sony. 1, 2. Là. 1, 2. 1, 2. Mon cuidado. Là. Yeah. So, calma. 5, 6, 7, 8. Ta, ta, ta. 1, 2. Yo, hello my people, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, mumeze gute? So mumeze neza, nibaza ko mumeze fresh kabisa, nanje ndahanda meze fresh kabisa. Hama rero guys, today kwera ikiganiro ngiye kubaha. Guys, kwanza imbere na mbere ko twotangura kugira ikiganiro cyacu, nuko twomara kwanza tugasaba mukagira subscribe, hama mukagira na share na commentaire ngaho musi. Rero kuri uyu musi guys, umuntu twabazaniye n'umudansere umwe bica bigacika, umwe mu badansere batambaye muri ya beat ya Bell Nice featuring Bentulo, nuwo tumusanze ahantu ariko aragirisha repetition, tuvuze ati reka tumusabe ijambo. Guys, mubandanye munkurikirana ubari ngaho indana ariko aragira repetition. Kwagiye. So, just now. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, tic, tac, tic, tac. Encore 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tic, tac. From here, Tringa. Unaanza kundi kuboko 1, 2. No, nataka nikakula. Tringa. Nataka nikakula. 1, 2. Yeah. Guys, nkuko nababwiye rero tumusanze hano ariko aragira repetition, nanje kumusaba ikiganiro ngaho nguyu ngaha ni Giant na hundi ni Mr Giant. Hold up guys, it's Mr Giant 96. Abandi umutambyi w'umurundi, hama nkaba nabishimiye kubakira, kandi nkaba nabashimira no kuntu mwatwiyumviriye kuza. Nuko ndawa twakora ikiganiro. Hama mbere ko tutangura ikiganiro nuko yomara kwanza akatwibwira. Urahawe ikaze bro. So guys, nizere ko mwese mumeze neza, hama nje banyita Giant 96. But ku mazina yanje y'ukuri bavye bamaye ni Tsinzi Joyeux. Nkaba ndi umurundi, nkaba ndi umudanso w'umurundi, nk'ukuntu bamwe na bamwe muba mubizi. Sometimes bamwe bamubona ku ma IG kuri Instagram canke abandi basanzwe bambona nyine juste gusa kwa ama performance nkora iki niki. Yap, hanyuma ya nizera nijyo kwipresenta ko nimba atari bindi cyo bikenewe. Sawa, urakoze cyane Mr Giant. So benshi nkuko wabivuze witwa Tsinzi. Nkuko wabivuze witwa Tsinzi, muri Instagram yawe bakabanditse ko Mr Giant. Twashaka uduhe imfafanuro y'iryo zina, icyo washatse gushimika ko nikihe warikuye kuki, nice cyatumye wita Mr Giant. So okay, nk'ubusanzwe nk'abantu basanzwe bambona sivyo, like baravuga ati this guy man is short, nyene ni mugufi. Okay? Yeah. Abantu ku bantu banzi nyine babibaza ko like bambona nk'umuntu mugufi nyine tu, yeah, kandi niko biri. Gusa Giant narisemo kubera iki? Sivyo? Imana mfise. Okay, cyangwa ici Imana yanshize muri jewe. Like kubera nkuko mubibona this ni twavuga ko ari housing gusa sivyo. Giant Joyeux wanyawe ni windani. Okay, so nita Giant nashize gusobanura yuko like ikiri muri jewe Joyeux wanyawe suye mubona suye mupeti mugufi gutya ni ari big man, ari Giant. Giant ni cyongereza, mu gifaransa ni géant.
ndumujeya nyine. ari abantu benshi uri kuravuga mu cyongereza ni nko kuri kurabacanga uraza badukurikirana harumva icyongereza harumva igifaransa bashobora kubabwira mu kirundi ko si benshi bumva igifaransa cyangwa icyongereza. Jeya ni ikintu kirekire ni ikintu kininiya cyane nicyo nosobanura ko ari jeya. Hama 96 nayo bisobanura yuko muri 2009 niho natangiye gutamba nyine bisanzwe, niho natangiye gutamba ibintu byo gutamba nyine bisanzwe. Hanyuma muri 2016 ijya 6 segura 2016 niho nahisemo gufata danse nka carrière nk'akazi mu buzima bwanje. Urumva niyo ijya 96 nici sigura 9 ni 2009 niho je yatangiye gutamba bisanzwe kiniki. Mais en 2016 c'est là où joyeux yahisemo gufata danse nka carrière yiwe nk'akazi. Yap, nivyo nosobanura kuri Mr Giant. Ikibazo ca mbere nkuko mumuzi muri like Bentoro featuring Bell nice. So guys twashaka tumubaze nizihe ntambanyi ugenda uhura nazo nk'iyo ugiye muri clip. Hariho benshi bakuriha canke batakuriha nkuko dusanze tubizi hari abadanseri benshi nga mu Burundi basanzwe batamba mugabo bavuga yuko bitabariha canke benshi bicaye bahevye gutamba bijanye nuko bavuga yuko dance itabariha. Iwawe wewe ubivuga ko iki? Okay, so icyambere cyo nabivugako. Icyambere nuko mu Burundi nitwobeshanya kandi biranaboneka no mu maso y'abantu ko dance ni ikintu kikiri hasi cyane. Okay? Ni ikintu kiri hasi cyane kubera ni ikintu kitaronka support ikwiye. Uravyumva? Nko muri football harimo support. Uravyumva canke nko mu muziki harimo support. Gusa dance nibaza ko like nko mu Barundi bacha ifata nk'ibintu nyine byo kwishimisha byo kwinezeza canke bavuga ati ngo ni gutamba nyine kugira winezeze ngo ujye hit. Uravyumva ko urumva kubera ngo ubustar kiniki uravyumva. Me icyo nababwira nuko mu bindi bihugu dance nakazi. Okay? Nanje okay nuko nagiriye ubuntu bwo gusohoka ngenda mu Rwanda hanyuma ndagaruka. Uravyumva? So hari ubumenye nakuye hari uravyumva hari ubumenye mfise kuburyo njewe danse ni art ihambaye cyane. Uravyumva? Rero ngakuba nga mu Burundi batarayiha iyo valeur nuko bazi ko nyene niyo tuvuga ko dufise ikintu tuvuga ngo basapondi gandese kubera bacayifata abantu batamba bafata nk'abavoyeur. Uravyumva? Et pourtant suko twese tumeze. Uravyumva? Numwe mu muziki nabo habari abo baba bari strict n'abandi nyine baba bameze batameze neza mu muziki. Nuko natwe mu badanseurs bameze hari abadanseurs bize. Uravyumva? Hari abadanseurs bitwaramo neza mu buzima batari abavoyeur. Okay? Alors je ikintu novuga nosaba gusa nuko okay premièrement abantu nibazo supportinga dance iwacu twebwenye kwanza abadanseurs tutarayi supporting tutarayi valeur nka mutarayi valeur dance ntiworonka umuntu ayi supportinga mutarayi valeur. Okay, ikintu nohanura presque kwanza nitugende kwanza ku bantu icyambere ushaka gutera imbere wiraba kwanza kai wawe apana kuvuga abantu kuko abantu bazoza kugushigikira hari cyo waberetse kushoboye. Urumva? So nicyo mpamvu navuga ku mudanseri we wese. Uravyumva? Nufata dance nk'umukino canke kubera ngo bakumenye niyo okay nubwo ruhembo uzobona. Uruhembo uzobona rungana nivyo nukuntu wafashe dance yawe. Gusa urazi ikintu wagifashe nk'akazi uragiya valeur. Uragiya valeur ukacyubaha. Uravyumva? So that is why nababwiye ku mudanseri we wese. Ku muntu ashaka ko dance hari cyo yomumarira mu buzima canke hari cyo yomurapportera mu buzima bwiwiwe no kwanza yabanza ga valeur danse. Uravyumva? Parce que danse ni art ihambaye kandi danse ni kintu wokora nk'akazi kandi kikakubeshaho. Ça c'est la vérité. Kinaguhemba. Kubera basi okay na kintu cyoroshe mu buzima. Okay? Na kintu cyoroshe mu buzima ni kintu cyoroshe mu buzima. Il suffit gusa kugira endurance no kuba uri patient. Uravyumva? We never know nubuze ivyo Mana byaguteguriye ariko ukoze cyane yego ndabizi ko mu maklipe sikirenga vraiment turi bubeshanye. Okay? Mu maklipe dukwera amafaranga y'uburofa sana.
uvuze kuri ico uvuze cy'amafaranga makeya hariho benshi baba bifuza ubaho umuco kuko muri kano kanya hari abantu bicaranye ingabire nk'iyo yiwawe bazi gutamba batabifitiye guhaguruka babifitiye kubunebwe kubera bazi ati niriha canke ntibariha so urashobora kubaha umuco ingufata nkuko umaze kubabwira nkayo mahera hariho benshi bo bibaha umuco bigatuma bahaguruka bakaja muri dance tukarabe ko twoteza dance yacu imbere kurusha dufatiye akarorero nko kuri rya beat ya Bentolo na Bell Nice urashobora gutubwira amahera wo baraguhemvye kuna ngaha turagusabye please niba atangurane nimwe urashobora kwiduha c'était 10 000 man 10 000 igihumbi ijya clip yose gushike here umuntu yamaye nje ntitwibubeshane umuntu yamaye deal yari umugenzi we wanje sivyo arambwira bro man ndinagufitiye akaraka naka urumva raka clip gashasha gagira gasoke rero hari twaye ubona uvuga ko sinagiye gutama kubera yari service yari service ni service man kuko kugenda gutambira 10 000 man c'est pas pharmacie kirenga ngera bimamagaye nk'umugenzi arambwira et pourtant ntiyambwiye ko bari bumemba ngaye gusa arambwiye wewe nakora nk'idili avye izukore twaragiye turakora akazi duhejeje satubera dua 10 balles uravyumva turi babiri satbinyene wo muri Empire yabaye niwe yabihembeye canke ujya mwavuganye niwe yabahembye nje naravuganye na Satbi wenyene live arakwihembera 10 000 urayishimira nawe kubwawe oya sino yishimira me nta kundi wese wabigora gute uravyumva navyo wakwishimira cause uravye nicyo cyo kinda kubwira man uravyumva na valeur man natwe tubikora gusa kubera umutima et pourtant jewe je suis danseur ma clip man je fise izindi mind fise izindi rêve zo gushikako alors nje ma clip ndabikora gusa parce que fashiyo mugenzi fashiyo umuntu nimba akeneye ko no mutambira muri yo clip ni navuga ati ni faveur basi cyangwa ni service ariko kuba yaramembye 10 000 sinavyishimiye gusa niko bimeze nuko nundi nyene azoshaka kucyo ndamufasha niko gusa jewe je suis pas basé mu ma clip vidéo cause nje ndiko thinking ikindi bintu bya big. Tout ça, je le fais pour aider les danseurs burundais, man. Ibi byose nkora niko ndabafashe ndabereke indi mindset uravyumva ko abarundi man abadoso b'abarundi bari limita bashaka nyine bilimita muri ama dance clip video man ubundi le danseur man mu ma clip video nta kintu yo mufasha ni kwikimana kwanza ndakubeshe man uzobe nta muziki uryo utarimo mu danseur ego nivyo byakabaye abanani abaririmbyi izijya ndirimbo zo bose baririmba zijya kubera danse alors nibo bagakwiriye kuduha valeur twebwe ariko ibyo byose nimba batabibona tant pis mais nous on va faire notre mieux kubera tuzoshike kure uravyumva kandi nje sindi base sana mu ma clip video ego fisa tubikora mukore nimba yamuhemvye niyo navuga niyo yabonye kwa nkwiriye kandi sino bivugaho byinshi gusa nivyo gusa icyo hanura aba danseur bo kwanza bamenye bashaka gushikako kandi kangubwire ego na mahera umva uhagaze ubuvyaye kuvuga ati ngo kuko uhagaze ikintu ku mafaranga nikigera gitera imbere urahagarara kwanza ihaguruke ukore hanyuma amafaranga azokwizana yonyene ukoze amafaranga azokurikira niyo mpamvu ego sindavyishimiye gusa miliyoni ya 10 000 mtamvuga ati ngo sinzongera kandi gukorera clip man uravyumva ego ubundi gukora ubundi gustrugglinga but I know one day kora ubu nta bushobozi mfise premièrement nta bushobozi mfise uravyumva ariko kitse gucyo nshaka gushika jewe ni handi nzokwishikana kuri level nje nshaka hayo masatu binaho yoza kunshaka nikumukubita facture yiwanje ashoboye azoriha adashoboye azogenda ariko ibyo sino bikora natarishikana je aho nshaka kugera nazahishikana umuntu wese azoba nshaka kuri level nzoba mfise n'ibintu na CV yanje muri dance soit azoiriya soit nairi byose bizovana nawe urumva abo rero icyo nahanura rero abantu reka kuvuga ngo bari amafaranga make bakuriye amafaranga make kubera na valeur wewe ufise uravyumva haguruka ukore uwerekane ibikorwa byawe ko ushoboye haba umuntu azaza kugushaka umukubite facture ushaka
so guys nkuko musanze mubizi nkuko muvyumva ngaha avyivugiye ku bantu mutamba ku bantu mwicaye muhira mukaba mwicaranye ingabirano yiwanyu mukaba muvuga ati ngo gutamba ngo nta mafaranga birimwo ni intege nke yiwawe ikurimwo muri wewe haguruka erekana ibikorwa hamatamba amafaranga azokwizana mu nyuma nkuko tuvyumvise nk'abasani bariko baradukurikirana muri kino kiganiro cacu mushobora guhemba abadanseri bacu amahera make murabe vraiment ibintu tubigabanye duhe agaciro support ukuntu muha support umuziki ari nako muha support danser nkuko twamusanze ngari ko ragira repetition ngaha aba banyeshuri biwawe uba ubakorera comme service kubereka canke umuhereza ngaha hari ahantu muri bugende bakurihe canke baratana ugataha. Okay kuvyerekeye ivyo aba navuga like kwa rukundo nyine go kuvuga baski turafashanya kuri asal. Okay ndabizi yuko mani baratanga ego hari amahera bake batanga parce que le sale si ubuntu sivyo sale si ubuntu baratanga amahera make ariko ubushobozi bwabo turabaraba tukavugana nkareba icyo bashoboye gutanga cause nanje nka okay sinovuga ngo like barandia uravyumva ego harimo kome no gufashanya ni kuriha kugira mufashanye muri sale ibintu nk'ibyo besha harimo make yanje nkuramo parce que hari ikintu mba ndiko ndabereka cyangwa ndiko ndabaforma mais aha nini turafashanya gusa kuba turi sale hamanga kuko sindakubesha man amafaranga ko ndabikubwiye nje na mafaranga nirukera sana avyumva icyambere no kwerekana ko mufise urukundo umutima kwanza wo gufasha urukundo ico ni cyambere icya kabiri no gupartager ico Imana yamaye. Okay kuba Imana gukwiragiza ingabire yawe kugira umva ingabire yawe iriho kugira ikuze gwawe iguze yabandi Imana yayimaye kubera nzoyihe abandi nzoyikwiragize hose fashe abandi niyo mpamvu rero sinovuga ko ndabarisha amafaranga yatari ego ari muduke nkura twiwanje gusa manini nayo kuri asal hayamanje nga partage ico namaze kugerako nkagifasha mugenzi wanje nawe kukigerako hanyuma kuko ndina mufashije agatera imbere ejo we never know ejo nibashaka kumfasha yo kwibagira waramufashije ukamuteza imbere cyambere gusa n'umutima man cyambere n'umutima ukundana kandi twese ngane badukora akazi kamwe nivyo tu. Sawa murakoze bakunzi ba Burundi Kingdom TV nkuko mumashije kumviriza ivyumviro vya Mr Giant zangaha akajambo kamwe ku bantu ariko baradukurikirana ngaha urashobora kuvuga akajambo kamwe ku bantu ariko baradukurikirana. Okay so guys juste kubabwira guys ku muntu wese yo bakunda ibikorwa nkora umuntu wese yo bakunda kuno ntamba so ndabasavye go on my Instagram ni Mr Giant 96 gendo following gende kuri YouTube nuko nyene ni Mr Giant 96 subscribing muri channel yanje ya YouTube ugende na wiyabone kuri page yanje ya Facebook nuko nyene ni ariko ho ni The Giant 96 ugende wiyabone uzura kurikira ibikorwa vyanje hama mukomeze kudushigikira mukomeze kutwereka urukundo tanki abatanso bo mu Burundi ama tukomeze dufashanye kandi ko abarundi bose aho muhari bose ndabakunda tu yabo. Yari Burundi Kingdom TV utibagiye kugira subscribe, comment, share. Ciao ciao. Send me to body, I got you.